Ndabaramukije. Amakuru ubwoba ni bwinshi mu gihugu c'u Rwanda, eka mu bagwizatunga, eka muri AFC M23 muri rusangi. Ibintu vyamaze gufata iyindi ntera canke uyundi murongo batari biteze, donc ikarata ku meza zabashiranye, ngira basigaranye bimwe bita ibigarasha. Bimeze gute? Nje hano kugira ndabahe ubusesanguzi, ndababwira ibintu biriko birakogwa inyuma, novuga ati mu mwijima, backstage, aho tutabonera n'amaso ariko bikarangira bigiye ku mugaragaro. Duheruka kumva urugendo rwa Bill Gates, umwe mu bagwizatunga bakomeye cyane ku isi, yubatse, umwe mu bantu bubatse igihugu c'u Rwanda, kuko kenshi twakunze kubabwira ko igihugu c'u Rwanda si c'abanyarwanda. Abanyarwanda bonyine ubwo baravyivugira, burya twaragurishijwe, burya nta gateka ko umunyarwanda tugira, agateka gahari n'ak'inkotanyi gusa. Uri inkotanyi ni sawa, ariko uri umunyarwanda, witwa umunyarwanda, nta gateka ufise. Ibi twamye tubivuga kuva kera ko hariho n'uduce abanyarwanda batarekuruye gucamwo, hariho ahahariwe Qatar, hariho ayo mazu maremare. Nayigeze no kubabwira ati murazonyereka inzu ndende, ivyo bita amagratte-ciel mu Rwanda, canke inzu nini nka kuvuga ati ya Ndamama, ya Buyoya, ya Domicie, ya Kanaka, kumva n'abarundi. Muze munyereke amazu maremare mu Rwanda y'abanyarwanda. Vyarananiranye ko mumpa urutonde rw'inzu zigera nko kuri 3 canke 5 z'abanyarwanda ubwabo. Inzu nemera ko ari inzu novuga ati nayo nyene ntiri mu gisagara ca Kigali neza na neza, ni Le Château de Marara, wa munyarwanda yahora mu nkotanyi kera, caja kuba umuganga mu Bufaransa, imba atari mu Bubirigi, hanyuma aragasaba ikigongwe mu nkotanyi, aragaruka. Château de Marara Kagame ashaka kuyimwaka. Ni hamwe mwabona batangura kwerekana ngo hari ngo umwe mu bantu bakomeye cyane, aba boss, yagiye kugira anniversaire ya mariage, hanyuma mugaburira ngo indya zirimwo ubukoko. Baravuga ngo Château de Marara nta matarigira, nta na groupe de secours bafise, n'ibindi byinshi. Ariko ibisivyo ngomba kugaruka ku rugendo rwa Tony Blair, asanzwe nawe nyene atari umuntu yoroshe cyane, afise ikigo citwa TBI, Tony Blair Institute for Global. Hanyuma turarabana Bill Gates, turabe n'ibindi biriko birakogwa inyuma, mu gihe ikiringo basigaranye ari ikinyene c'umunsi umwe canke ibiri, barangizanya n'uku kwezi kwindwi, kandi ni ngombwa Paul Kagame avemo. Ndaje ndababwire ikarata Paul Kagame ari karakina kugira aze agume agaragara. Kandi hari n'andi makuru twashoboye kwegeranya, twashoboye kuronka documentation canke ubutasi bwacu bwashoboye kuba bwaronse komite ya intelligence yacu dufise. Twagerageje gucukumbura, dusanga muri irya nama bahamagayemo Muhozi, Makenga, Sematama n'abandi bagenda batandukanye. Nyuma kaza Bill Gates. Nagwanda babwire ko irya nama yabaye Tony Blair ari mu Rwanda, Bill Gates akaba ariwe yagaragaye gusa, ariko Tony Blair nta kinyamakuru na kimwe cyo mu Rwanda cigeze kibivuga. Ndaza ndababwire rero igituma ibi vyose biriko birakogwa kuno ku mirongo y'urugamba. Naho nyene turahaca, kuko hariho amakuru dufise muri Masisi, aho drone za FRDC zaraye zicucumye Nyabyondo, zirasa ahariko harabera inama mu nyubako ziri hariya Nyabyondo, iruhande ya ishengero rya Gatolika, aho izi mbwebwe za Sarambi harimo n'abaofisiye 5 b'u Rwanda bahasize ubuzima. Bari mu nama nkuko basanzwe bakora inama ku mirongo y'urugamba. Hari inama zidasanzwe, bariko baragira ama strategy menshi y'umuhenerezo kugira barabe ko bokwirokora. Buba barabayeho na kabiri, ariko urugamba nabibabwiye kuva kera. Diplomatiquement, muri diplomasi, Kongo yakubise impaga igihugu c'u Rwanda. Kwari kuguma baregeteza Yorande Makoro, Olivier Duhungirehe, ubu ntakivuga, sinzi ko ururimi rwagize uko rugira, bagahakana ivyo bahakana turi muri Kongo. Bukeye bakavyemera bacishije mu buserukiro u Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bukeye Kagame akavyivugira turi muri Kongo kubera question de sécurité, akagaruka ngo siyo turi. Mu nyuma Kagame akavuga ngo ufuse ngo M23 ngo ufuse u Rwanda. Donc bagiye trouble
bagiye baragira akadepression hamwe basanga bagenda bonyine ubwabo barimena inda kuko bavuga ati igisiga c'urwara rurerure cimenye inda. Bagiye barasanga ibintu vyinshi bagenda baravyishirira ku mugaragaro. Hakaba hariho n'umugani w'ikirundi uvuga ati uburana n'umwana akaguha urubanza. Paul Kagame niwe yitangiye urubanza. Imbere yuko dufata akaruhuko, reka tubanze dungende ndabashishijemo akavideo ejo nababwiye ku bijanye na Ariana Veras wa munyangorakazi asesema cane gose abanyarwanda cane cane agatsiko canke umuhari canke akagwi k'inkotanyi n'abana babakomokako. Ukenshi usanga ama tweet canke imbuga ngurukana bumenyi zimutuka ari zabo bana bakiri bato bakomoka kuri izo nkotanyi ba Paul Kagame, ba Kabarebe, ba Ange Kagame, bita ba Mugenzi Felix n'abandi benshi agenda batandukanye. Hari ba Rudatsimbwa, hari ya wa musaza asaziye ubusa taca asazanye. Ndabivuga uko aha rero narababwiye Ariana Veras ko yari yagiye muri Departement d'Etat ya Amerika ariko ishinzwe ishami ry'ibibera muri Afrika. Niho yari yagiye kurondera inyishu za nyuma, aho yavuze ati Marco Rubio n'abandi baravuze mi juillet ariko turabona ko ukwezi kw'indwi kugomba kurangire. Marco Rubio inyuma yaho abotse kubona ko harimo agasuzuguro yaciye azaravuga ati ukwezi kw'indwi nikurangira. Ariana Veras nawe avuga ati ubu rero je ngiye kubishira ku mugaragaro, ngiye kubabaza kandi ni rya mbere ni rya nyuma, tuzogera ryari kubarindira turindira bino binyoma. Reka twifashisha akavideo ka Ariana Veras ariko arajayo kuko ntaratanga inyishu. Turacarindiriye bamwandikiye ntiyatowe kushura. Hama namwe ndaraba amacano yiwe yose aba YouTube na Twitter nta kiganiro arashiraho canke ngo azatubwire. Bref, agatera canke kaka video ka advertise kamwe ka mbere muca muvyumva nyene aka highlights ariko nta kintu na kimwe arakora. Reka mbanza ndabumvishe ubwiwe avuga ati ngiye aha n'aha kandi baza ko biza kuba show na show. Uyu ni Ariana Veras nkuko mubisanzwe kuberwa asanzwe abegwa kiretse bamwe basanzwe bamusharika. Reka mbanze mbere ndabanda begereze hano muvyumvire neza. Ariana Veras avuga maki Rwanda rwasurikiwe, Tanzania, Kenya, Canada, Belgique. Donc, biriya bihugu byose byasurikiwe hajya kuri barahuye. Icyo cyane ngiye kuvuga ni kujya wuzuye hajya menya ko umutekano. Yes, mwumvise Ariana Veras ikintu ca mbere kibabaza abanyarwanda ni ikihe? Nuko Ariana Veras asigaye aramukanya mu ndimi nyinshi cyane. Ariana Veras asigaye yaranyiganye. No, ni joke. Yes, Ariana Veras aravuga ikiespanyol, aravuga igiportugais kuko wabo hari abarakivuga, aravuga icongereza, aravuga n'igifaransa, ariko asigaye aramukanya ashizemwo iringara za ndenge nini n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Parce que ubu la bataille qu'elle a décidé de mener c'est de voir la RDC réussir, igasubirana l'état de droit, igasubira autorité légitime, akabaho amahoro. Kuko Ariana Veras yaragize mu déplacement menshi, yaragiye muri Congo, yaraje mu Burundi, arabona ukungena abana bamufira ko sinzi ko muvyibuka utu video yakoze. Aragenda mu makambi atandukanye y'abakongomani hano mu gihugu cy'u Burundi, araja no muri Congo. Ariana Veras fardo arayifise, umubabaro agahinda yarakiboneye n'amaso, akabona mu bamama b'abakongomani, mu bavyeyi, mu bapapa, mu gwaruka bagiye barabura bene wabo muri Congo. Hari wabuze musaza we, hari wabuze mushikiwe, hari wabuze umugabo, hari wabuze umugore, hari wabuze muvyara, hari wabuze senge n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Umuryango ni muremure ariko umwe wese ico yabuze canke uwo yabuze nuko aragahinda fise narijya atari mu gihugu. Burya nama nababwiye abantu mwese mwama mwishongora ku gihugu, mukishongora ku ndongozi, mukishongora kuri leta, mukibaza ivyo bihugu murimwo vya Finland, vya Belgique, Canada, za Montreal, Quebec, utwo duhugu murimwo mu Budagi hehe, mukibaza ngo ni ibihugu vyanyu. No, umuntu wese muze nama nabifuza shaka kubigarukako, muze mubaze amateka y'abantu bapfiriye mu mahanga bakifuza ko imba zabo zigaruka mu gihugu, effort bagize sense ngira ibi murabitahura. Bashe kuba wiyumvira ngo nta ngoma ihoraho na Eprona yarahavuye.
ibi turabizi twese, ariko ibi bintu biguha favor canke biguha uburenganzira bwo gutuka indongozi yaratowe, urayirindira manda igahera, hama nawe ukitoza canke mugatora iyo yindi, ibintu bikabandanya. Ariko gutuka umukuru w'igihugu mukamwita ry'amazina yose, mugafata umutambukanyi wiwe mukamwita ry'amazina yose, mugafata n'ibindi vyinshi vyandagutakiye mukashirako, nibizere neza ko utariko urabikora wibaza ko ingoma izohera hama nzotaha ngo baba barapfuye baragize iki. Ushoboye kubatanga ariko koresha conscience. Rero uyu nako ndababwira ko aha avuze ati ngiye kubaza kaka video kiwe kari gafise sound iri hasi, gafise ijwi riri hasi ukuntu, ariko we mu vyo avuga ati ngiye kubaza neza na neza vyifashe gute kubijanye nibi bizoba biriko birabandanya bija imbere mu kwirotira umunsi wejo. Reka ndagatangure hama mwumvirize neza na neza Ariana Veras avuga amaki kubijanye n'iyi video. Hello everyone, Boten Dengenini, bonjour, como ça va? Buenas noites, Guinea Equatorial, boa noite a todos. As you can see, we are at the State Department because we came looking for answers. Secretary of State Marco Rubio turi hano nkuko mubibona tuje kuri Departement d'Etat jejwe African Affairs, tuje we are looking for answers, tuje kurondera inyishu. Secretary Marco Rubio yari yavuze ati ibyo afatirako ni ikimugenza, agiye kubaza ikibazo kimuha inyishu bivanye n'ivyo Secretary Marco Rubio yari yavuze. Uyu ni Ariana Veras. Said that Rwanda must withdraw from the Democratic Republic of the Congo by the end of this month, the month of July. So we are here at the State Department trying to get in touch with the State Department for African Affairs and also with Secretary of State Marco Rubio to Rwanda really withdraw from the Democratic Republic of the Congo by Okay, avuze ati nkuko Marco Rubio yari yabivuze ko u Rwanda rugiye gusohoka ko avec la fin canke kw'impera z'uku kwezi kwindwi. Ndi hano muri Departement d'Etat canke mu gisata kijejwe kuraba ivya karere ka canke Afrika muri rusange. Ngiye kuvugana n'uyu, ariko na Marco Rubio ubwiwe niyari na Marco Rubio ubwiwe niyari. Ngiye rero kubaza eske u Rwanda kuva rwadukiniye ikarata ubu rwagiye gusohoka, ruragiye kuhava, kuko waravuze ko bagiye gusohoka fin juillet. Urabona ko yagiye kubibaza ejo, hari 28, aujourd'hui turi 29, ejo ni 30. Eske hari ibintu bigiye gukogwa? Uyu ni Ariana Veras, buenos dias. the end of this month. This is what we are trying to find out. So stay tuned. Yes, murahabona aho yari yihagarariye n'ahantu heza, ahantu hasharamye. Ababwira ati stay tuned, gumiza agashinge ahanyene kuri Ariana Veras, soit kuri Twitter, soit kuri YouTube, canke ahandi mushoboye kubikura. Ariko ico ngiye gukora, ndagiye gukora umuti udasanzwe. Yes, twakije kamera tuje kubabwira ibijanye n'ihungabana riri hagati ya Paul Kagame, Bill Gates, Tony Blair, Muhozi n'ibindi biko baragenda birapangwa, kuko aba mvuze Bill Gates na Tony Blair n'abandi ba Biden, ba Clinton n'abandi benshi, mumenye ko aribo bafinashije amaraso ariko araba mu burasazwa bwa Kongo. Nibo bashoboye kuvuga ati hamwe n'ivyo twe tuzoguma dukoresha amahera yacu, turonke imbere ibigwanisho byacu, tuguhe mu burasazwa bwa Kongo umutwihera ubutare. Birashoboka kuko bafite amafaranga menshi, bakordonisi, bafite influence nyinshi cyane, ariko sinzi ko vyo bahira uko vyo genda kose ndaza ko borugwana mugo ntiborugwana nka kera, kuko ndibuka n'igihugu cy'u Rwanda mu 1994 babanje baramubesha Havyarimana n'ujejwe tayo major canke umushiranganje wo kwivuna amazi, inkozi irashaje, barajangaho baraziturira, twanza dukure mu kano, barajangaho baraziturira, hama kumbe bamaze gufatirwa ambargo yo kutasubira kugura ibigwanisho. Uko niko igisirikare ca Havyarimana cabuze munition, ravitaillement n'ibiki, kiba kirakubiswe, ibintu byabaye uwa ndabaga. Rero amakuru ahari imbere yuko tuja neza na neza kwa Tony Blair, Bill Gates n'ibiriko birafurugutwa inyuma, kuko mfite amabanga menshi ndaza ndabasomere. Mwumva igituma Tony Blair yaje mu kinyegero, Bill Gates
igituma ari hariya ni kenshi twoba twarabiciye ko ariko ubu turafise ibindi binyuranye canke vyiyongerana ko muri ahantu ntibinyuranye ku byo twababwiye kuko amakuru tuma dufuruguta naho banyegeza cane gose ariko turajana navyo gatanu kuri gatanu. Iyi ni miniature uko biri kose nayo nyene mbanze ndayiceko. Iyi ni foto ya miniature nkuko twayishoboye kuyishirako muri ko murayibona, mwayibonye no kugira mubone kino kiganiro. Uyu ni Bill Gates, Tony Blair wa Rayon ini canke Ubwongereza, Etats-Unis, Paul Kagame perezida w'u Rwanda, souffrant est très soucié. Uyu ni Muhoozi Kainerugaba from Uganda, Joseph Kabila from DRC, bose na kumiro. Hama Kagame akafise testament d'adieu. Hama testament d'adieu de Paul Kagame à Bill Gates, à Tony Blair, à Muhoozi et à Joseph Kabila. Iyi ni illustration que j'ai fait kugira idufashe nka miniature hariya, ariko reka ngaruke kuri uyu muntu. U Rwanda bariko bararuhunga. Ejo mu kiganiro nababwiye ko ibintu bitoroshe cyane. Uyu mugabo turamuzi, mugabo sorry ndayigarukane. Uyu mugabo kandayagure gato uyu kuko hariho ivyo nkeneye ko musoma. Hano vyanditse ko uyu mugabo mwese muramuzi yitwa Lawrence. Uyu Lawrence ni umwe yashaka guharanira ibibanza biraho, hanyuma n'amashinga amateka ya Uganda iramudahwa, iravuga ati uyu ni umunyarwanda ntashoboye kuronka icicaro na kimwe hano muri Uganda. Rero bijanye n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda, aza yahunze igihugu cy'u Rwanda, aza yacihakanye, aza yagifuse, ariko ntufuta amaraso ufise abavyeyi b'abanyarwanda, uri umunyarwanda. Ni vya bindi nyene vyo mu mategeko ngo umwana avukiye aha ngo habaye imyaka ngo ugize ariko ntuburi waho uvuka Ingozi ukabibujumbura imyaka 10 ngo uba umunyabujumbura. No, baba bariko baratubesha. Wewe uri umunyengozi. Hari ibintu by'imico kuko twiyambura karanga, tukiyambura n'imico, tukiyambura n'inkomoko. Uraza umuntu akubwira ati wowe uri umunya, uraza ko papa wawe na mama wawe ari Ngozi, uvuka Ingozi, ngo baye 10 ans 15 Bujumbura, ngo administrativement urushoboye kwitoza urongo umunyabujumbura. Koma, how come uri umunyabujumbura? Hari umugani wa Leopold Sédar Senghor uvuga ati ngo le séjour dans l'eau ne peut pas transformer le tronc d'arbre en crocodile. Ngo peu importe umwanya igiti gishoboye kuba caraguye mu mazi. Musanzwe mbona bijya biti biri ku nkengera y'inzuzi, ibigazi, biti kanaka, kirashika imizi karanduka, amazi yagiciyemwo kikagwa mu mazi, kikanibira, kikamara n'imyaka mu mazi. Ariko iyo myaka yose gishoboye kumara mu mazi, ndababwiye ico giti caba kinini canke gito gishoboye guhinduka ingona. Rero we ntushoboye kuvuga ngo wiyambuye ngo ubwene gihugu bw'u Rwanda ngo kugira ugire accès kuri donc mu butegetsi bwa Uganda. Ibi yabikoze ariko nta na kimwe ntibishoboye gufatiswa, uko ivyo yagirizwa ni vyinshi. Yagizwe ubwene gihugu bwa Canada, ubwene gihugu bwa Uganda, ubwene gihugu bwa bw'u Rwanda, sinzi n'ahandi nibagiye. Uyu mugabo muganga Lawrence ntashaka kumutebako, narinda bazaniye no proof igaragaza ko ngo bamaze kumwambura ubwene gihugu. Hari itangazo, hakaba announcement, hakaba na communique, donc biri mu Kinyarwanda, bikaba yes, bikaba no mu Congereza. Uyu rero ngo bamaze kumwambura. Handitse ngo Mugani Lawrence mwene Kayonga Leonard na Mukamfizi Immaculate niko banditse Makurata, wavukiye Imukono muri Uganda kuwa 14 Février 1976. Uyu yamaze kwiyambura ubwene gihugu. Rero ibi yabikoze kugira ngo arabe ko yoharanira ivyicaro vya politike muri Uganda nkuko yabigerageje kuva kera. Tuva kuri uno mugabo, reka tuze rero gato kuri kino kintu ni Tony Blair Institute hano kugira umuntu ayimenye. Donc aba bagabo bariko baragerageza ko investisa
mu Rwanda ku muvuduko udasanzwe, ku mvuduko bari bafise icizere c'uko bagiye gufata base y'ivyabo vy'amafuti, amavaccin, ibintu vya intelligence artificielle. Donc on va vers le satanisme. Ni kana bivuga uko abakirisu canke abavyemera n'abatavyemera ibigenda ko bihari, kandi bamwe batanguye kubibamwo, ibimenyetso birahari. Hariho n'ayo masosiyete yaramaze kwinjira, ama communauté yaramaze kuba mw'isi, hari ibihugu bibemera, abemeye LGBT, ubutinganyi n'ibindi. Donc ibi nta numwe ariko ara bihakana, ndibaza ko bihari. Iyi Tony Blair Institute for Global Change ngo ni institute cyane n'ikigo ca Tony Blair giharanira ihinduka ry'isi, ihinduka rusange, le changement universel. Le changement universel c'est vers l'intelligence artificielle. Kuko ugiye kuraba amamiliyaridi Tony Blair yinvestishije mu Rwanda, ukaraba n'amamiliyaridi Bill Gates aheruka numero ngo 50 miliyari y'amadolari sinzi ibiki aheruka gushira muri intelligence artificielle. Ibi u Rwanda mvuga amaruririmba ngo bareko baragira ngo imishinga ngo ya intelligence artificielle, agera amahera abagabo babiri bari baheruka kuinvestisa mu gihugu c'u Rwanda, espérant une base y'ivyo bintu aha mu karere ka EAC, kuko aba nibo bamwubakiye u Rwanda, nibo bamusizeho, nibo bari bamubitse, nibo bari bamubungabunze. Rero kuinvestisa mu Rwanda vyari vyoroshe kuri bo gusumba kuinvestisa mu Burundi no muri Tanzania na hehe. Muriga hari ibintu bimwe bimwe tutagira ko ibi vy'ubutinganyi bari basanzwe babimufashamwo, gushika naho Donald Trump aza agasinya amategeko yo kudasubira kubafasha no kuvyiyamiriza. Urabona rero iki ca TBA Tony Blair Institute, bavuga ngo Tony Blair d'abord yarabaye umukonseye. Reka ndabibereke hano. Tony Blair ku batamuzi, where is Tony Blair is Tony Blair ku batazi Tony Blair, kamanze ndabahe summary yiwe. No, this one is not iyo ndiko ndarondera. Tony Blair no, non plus, non plus. Yes, Tony Blair yarabaye ministre, premier ministre w'Ubwongereza, niho ibi bintu vyose yashoboye kubikora kuva mu 1997 gushika 2000 na kangahe, aho ibintu byose vyagiye biraba vy'ubwicanyi mu Rwanda, ukungene vyateguwe n'ibindi vyandagutakiye. Tony Blair yarabizi, ariko ngo atigeze agira icavuze ku ruhara rw'ivyo bintu, ari vyo benshi bagiye baramwagiriza, nayo nyene bavuga ati mu bicanyi urimwo, mu bajenosidere urimwo, n'ibindi vyinshi vyandagutakiye. Tony Blair yagiye aragirizwa. Malheureusement, je ne vois pas. What is Tony Blair's short story? Bon, so reka ntaco ndakihoze, ndabona ko katari hagufi. Muzo nateguye kubafishiriza hano, kuko kugira ngo dusigaye dukorana ikiganiro, tukora ibintu ikibiriraho biba biri hano nyene kuri screen biteguye, hama twaza turabashiriramwo tubasomera. Tony Blair rero ni umwe mu banyamitahe mu gihugu c'u Rwanda, kandi n'umwe mu bantu bakomeye mw'isi. Mumva ko yabaye premier ministre w'igihugu c'u Bwongereza muri ico kiringo. Ntiyahagaritse ama investissement mu gihugu c'u Rwanda, kandi ntiyigeze ngo ashota urutoki igihugu c'u Rwanda mu bwicanyi cagiye kirakora. Tony Blair communique iri ku rubuga rwiwe nyene rwa ino institute yiwe, baratubarira ko baratubwira neza. No, uyu nuwo ariko aramuvuga. Yes, reka turabe gato hano. Tony Blair ku rubuga rwiwe baratubwira ukungene yagiye mu Rwanda asohoka ntitubimenye, hanyuma karinda vayo atakominike yabaye. Ikintu catangaje abantu benshi cane, aho tuvuga ati ibi bintu vyakozwe uku kubera iki. Iyi ni page ya Tony Blair nyene ubwiwe, iravuga ati
Tony Blair met with anyway, His Excellency President Paul Kagame in Kigali last week. Batanze communique. Tony Blair yaravuye mu Rwanda kera, yarabonanye na Muhozi, yarabonanye na ba Makenga, yarabonanye na bande n'ibindi bintu bariko barafuruguta tutazi n'abandi bantu bataraja kumugaragara ko batugenda baja habona. Tony Blair yarasubiye iwabo. Tony Blair rero urabona ko bakominitse kuri page yiwe nyene ubwiwe ya Tony TBA. Last week, reaffirming the Tony Blair Institute long-standing partnership with the government of Rwanda and their shared commitment to accelerating the delivery of Rwanda's priority reforms and supporting long-term sustainable growth. Avuga ati ngo yari yabonanye mu Rwanda, yabonanye na Kagame mu Rwanda mu ndwi yahera, ngo yaragiye gushimangira cyangwa gutsimbataza ngo imigenderanire miremire iki kigo ciwe no institute sanfitaniye ngo n'igihugu c'u Rwanda ngo no gusangira no kurabira hamwe kugene bo kongerereza bo kwaxelera ngo bijanye na nibiri imbere cyane ibyo bashira imbere kugira ngo babandanye imigenderanire yabo cyangwa imigambi yabo ija imbere. Their discussions focused on the next phase of Rwanda's transformation agenda and how TBI can continue supporting government priorities across digital transformation, investment, industrialization, agriculture, health, professional skills, and public sector delivery. Urumva ibi ugiye kubira ibintu Tony Blair yinvestisamo nivyo Bill Gates yinvestisamo. Bill Gates yinvestisamo muri sante magara, ariko ayo magara mumenye nayahe nizancanco. Murabizi n'igihe ca corona hari za Johnson za Bill Gates, hari incanco zishika kuri 4, harimo 2 za Bill Gates, harimo n'amacanco bama batera mwaruse abana b'imyaka 14 mu Rwanda bageragerezwa ko ngo imboneza sowe mu Rwanda kwene bavyita ngo bari kuboneza ni bari kugira ibiki. Donc dis-moi twarigeze no kubabwira ko hariho akagwi k'abantu b'abanyarwanda bayoragura uko bakaja kubatera aya mantuzeye iyi miti y'aba Bill Gates n'aba bagabo bose ugiye kuraba ibintu investisamo ni bimwe: agriculture, santé, with professional skills, ukiumviza professional skills mu biki, and the public sector delivery wiwe yongeye kwiki, ariko bose ni uburimyi, amagara, yes na education, kuko Bill Gates barako yagendeye amashuri amwe mu mashuri yiwe ari hari ya mu Rwanda benshi barabihishije, ariko ari amashuri ngo na ya Bill Gates yatanguye kugendera. Rero aba bagabo bakora investisa cyane muri intelligence artificielle no mu magara y'abantu kubera babiririye babihuze ejo batangure gukora ubuhungarema, bakora abantu batabaho, bakora ibintu biri sinzi badutera imiti umuntu tubaba ibivejuru sinzi n'ibindi. Aba bagabo imigambi bari bafise yari iyo, nico bituma rero hamwe no kubakaga Paul Kagame agiye kuva mu burasirazuba bwa Kongo, aba bagabo baciye bihutira kuza mu Rwanda. Abajensi nibaza neza ko baje kuza kumunezerererwa ko Kagame yarakaze, mwarabonye kumwe na Muhozi yifashe mu mifuko amukankamira umengo n'umwana wiwe, n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Aba bagabo rero ni bibiri baramutse Donald Trump, aba n'abagwizatunga n'abakomersa. Donald Trump n'umugwizatunga n'umukomersa, nimba ari Britare baramuzi, nimba ari Seriye baramuzi, nimba babona neza na neza ko ibintu bigiye guhinduka barabizi. Na nico gituma kuva n'amasezerano kuva l'année passée muri December itariki 4 yasinwe Washington Peace Accord yasinwe itariki 4 z'ukwezi kwa 12 twibukanye umwaka wa 2025. Urumva ko amezi agera ku ndwi neza na neza 8 ahubwo ari kararumana. Rero abagabo nimba bataciye baza kiriya gihe nuko babona bariko barapima barabe ko umugabo n'ivyo ibintu agiye kubishira mu ngiro bimeze gute, ariko babonye aho bigeze. Bamaze kubona ko atakintu cyo gufina kirimwo, ibi nivyo ngene ko mufatirako, nta kintu cyo gufina kirimwo. Paul Kagame arava mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ikibazo muca mumbaza Fleury le Patriote, ni giki catumye Kagame akoranya vyihuta bari abagabo bakaza guhura n'aba bagwizatunga Bill Gates na Tony Blair kumvo nki imvo ni ikurikira.
Paul Kagame agiye kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Iki nta kurya umunwa nta no kubabesha kigiye gukorwa vuba bwangu. Uyu Tony Blair rero kuba yaraje mu Rwanda ntitubimenye nk'uko bigaragara, agahura n'aba bagabo b'imbwebwe za Sarambwe, Sultan Makenga, Sematama, Muhozi wa Uganda ariwe ADF, ca kirobe kiguma cica kigatongora. Nari babwiye bushize imvo ikurikira niyi: Paul Kagame agiye kuva muri Kongo. Agiye kuva muri Kongo rero ariko bahamagaranye kugira barabe mode de survie, ukungene bagiye kubandanya baronka basi n'utuntu dukeyi.